Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe bakuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi cane mu gisata ca politike ndetse no mu gisata c'ubudandaji. Muri ano makuru tugiye kubabwira ico benshi bariko bita ikinamico ribera mu nzego z'u Burundi. Ni nyuma yuko hari abantu berekanywe muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022. Ico gihe Petero Nkurikiye yaravuze ivyaha bikomeye bakoze kandi yarongeye koko ari inkozi z'ikibi karuhariwe zimaze imyaka myinshi zifatwa zagirizwa kwibisha inkoho zigaca zirekurwa, akabivuga wame ngo hari ikigiye guhinduka. Aba bantu bagifatwa hari bamwe bavuze ko badashobora kurenza amezi 6 mu munyororo baca barekurwa kubera basanzwe bakorana n'iperereza. Bamwe muri abo bafashwe muri bo harimwo abajejwe kwica abantu mw'iperereza. Uko babivuze kandi niko vyagenze. Kw'igenekerezo ya 4 kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2023 abantu bose barejejwe na sentare nkuru ya Mukaza. Ngese ico Pierre Nkurikiye yoba yarahishije ni ikihe? Uwitwa Kanyisha asanzwe akora mw'iperereza rya Reveriano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD. Nivyo yarapfunzwe kenshi cane yagirizwa ubusuma agaca arekurwa. Amwe mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu aramufise mu madosiye yo kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Abo bapolisi bose yavuze bakorangwa mu biro vy'umukuru w'igihugu kandi n'imodoka yavuze ko bakoresheje mu kwiba ngo nayo yari yavanywe mu biro vy'umukuru w'igihugu. Yabeshe ngo bose baramaze gufatwa kenshi bakarekurwa, none ngo bigenda gute ngo inkozi z'ikibi zizwe n'igipolisi zameze ifatwa zikaca zirekurwa kandi zigaca zikora mw'iperereza ku biro bikuru vya CNDD FDD ndetse no mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ubwo abo nyene babaha akazi mu nzego zikomeye, si bo nyene babatuma kwiba bakongera bakabarekuza iyo bapfunzwe. Ivyo nivyo tugiye kugaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye kandi nanone tukaza kubageza ko nandi makuru cane yo mu gisata c'ubudandaji ndetse n'ingene ibiciro biriko biraduzwa umunsi ku yundi ku bidandazwa bigiye bitandukanye. Vyonda subscribe canke s'abonner kuri hoteli wacu nako kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Ni Umuhuza TV rero nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko natanguye mbibabwira mu mfunyafunyo, amazina y'abacamanza bambitse izera izi nkozi z'ikibiza zavuzwe na Petero Nkurikiye muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2023 ni Bambonanire Muzorewa, Sindakira Lorete ndetse na Nderikimaye Esidrasi. Aba ngo bafatanije na Jean-Jacques Clovis cariho co mushikiriza amanza wa Republika ku Mukaza. Aba rero nibo baherutse kweza abagabo 6 bari berekanywe n'igipolisi muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022 bagirizwa ubusuma bukomeye bwo kwibisha inkoho. Aba bagabo bakaba bazwi mabi menshi cyane nk'uko nababwiye arimo kwiba bakoresheje inkoho kandi bambaye imyambaro y'igipolisi, kwica no kunyuza abantu bakaburwa irengero. Bamapfunzwe ariko bamara umwanya muto cyane mu mabohero kubera baca abezwa. Gitangaje naho bazwi nk'inkozi z'ikibi zikomeye bahabwa ubuzima mu biro bitandukanye no mu ngoro nkuru ya CNDD FDD. Bamwe muri bo kandi ngo barazwi ko bakorana n'iperereza. Birahambaye ngo ko abacamanza bakora gutyo ngo nabo bikaza gushirwa habona gushika abacamanza bisubiyeho. Uko mubona batonze uhereye ibumbafu amazina yabo ni y'abagabo harimo wa mbere yitwa Habiyambere Alexis Batazira Noma, akaba avuka ku mutumba wa Kuneza muri komine Bwambaragweho mu ntara ya Kirundo, ariko aba mu Gatunguru ibujumbura. Asanzwe ari umudandaza, aramaze kuza arapfungwa yagirizwa ubusuma ariko nta kanya amara yaca yezwa. Abamuzi aho yapfungiwe kera mu mpimba bamwibuka ari generali w'abanyororo atwara quartier Mineri.
abo bahoze bapfunganywe bamushyira mu murwi w'abo bita abameni, abafunga kiwani bibisha amayeri y'ububeshi. Uwa kabiri ni Jean Marie Bigirimana batazira 040, akaba avuka ku mutumba wa Munanira Gacimbiri Bihororo muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya, ariko akaba aba mu Carama. Asanzwe ari umudandaza nawe arafungwa yagirizwa ubusuma, ariko nta kanyamara yaca yezwa ngo boho yaburanye avuga ko abo bandi ataho bazinanye kiretse Habiyambere Alexis. Uwa gatatu ni Mutabazi Charles batazira Fiacre, akaba avuka ku mutumba muri komine Gitaramuka wo mu ntara ya Karusi, ariko aba mu Buterera mu gisagara ca Bujumbura. Abasanzwe ari umushoferi mu biro vy'umukuru w'igihugu, nawe nyene yaravuzwe mabi menshi, arapfungwa akaca arekurwa adatevyeyo. Akabazwe nk'umusuma yibisha inkoho akoranye n'akarwi ko kwa Habarishize Willy batazira Kanyisha. Uwa kane ni Habarishize Willy batazira Kanyisha, avuka Kabanga komine Busoni ho mu ntara ya Kirundo, ariko akaba mu Kinama mu gisagara ca Bujumbura. Uyu yahoze ari umupolisi, mu nyuma harapfungwa arekuwe haca akorera iperereza, ngo ubu akaba ari mu iperereza rya Reveriyano Ndikuriyo. Yaravuzwe mu bwicanyi bwinshi no kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Azwi kandi nk'umusuma yibisha inkoho yambaye umwambaro w'igipolisi ahabwa n'umugambwe, ngo arapfungwa kenshi ariko amarayo akanya urume rumara agaca yezwa. Kanyisha kandi ngarakekwa no mu bagandaguye Colonel Jean Bikomagu. Uwa gatanu ni Ndayirukiye Jodase, ariko amazina abavyeyi bamuhaye ni Mugisha Emede, avuka ku mutumba wa Ruganira muri komine n'intara Muyinga, ariko akaba aba mu Kamenge. Asanzwe ari umupolisi akaba n'umushoferi mu biro vy'umukuru w'igihugu, akaba avukana n'umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Muyinga Shabani Nimubona, azwi mu bwicanyi bwinshi no kunyuruza abantu. Uwa gatandatu akaba ari Mupenzi Gordier batazira Nathan Ndayisenga, avuka ku mutumba wa Kinyota muri komine Gitaramuka mu ntara ya Karusi, ariko akaba nawe mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Nawe akaba azwi nk'umusuma akorana na Kanyisha be na Noma. Abamuzi aho yapfungiwe kera mu mpimba bamwibuka nk'umuntu yakorera ikibi rwose abandi banyororo, nawe nyene ari mu bapfungwa akanya gato bagaca bezwa. Ngivyo rero ivyo twaba tubabwiye kuri iyi dosiye y'aba bafashwe, y'abagabo 6 bafashwe igipolisi muri Munyonyo mwaka wa 2022 bagirizwa ubusuma bukomeye bwo kwibisha inkoho, ariko bakaba barekuwe. Mu yandi makuru ngona Brarudi ngo yobadugije ibiciro vy'ibinyobwa. Ishirahamwe Brarudi rihejeje gushira habona ibiciro bishasha vy'ibinyobwa. Dufatiye ku biciro Brarudi yari yashinze muri Gitugutu mwaka wa 2022, ibiciro bikaba vyaduze gutya. Fanta ivuye ku mafaranga 1000 ija ku mafaranga 1500, no kuvuga ko bongeye ko 500, ikaba yadugijwe ku rugero rwa 50%. Ikiyeri Primus nini kivuye ku mafaranga 1700, ikaba kigiye ku mafaranga 2200, no kuvuga ko naho bongeye ko amafaranga 500, kikaba cadugijwe ku rugero rwa 30%. Primus ntoya yavuye ku mafaranga 1200, ikaba yagiye ku mafaranga 1700, bongeye ko 500. Nyongera ivuye ku mafaranga 1200, nayo ikaba yongewe ko amafaranga 500. Uravye ibinyobwa vyose bihingurwa na Brarudi akaba hose bongeye ko amafaranga 500. Benshi bakavuga ko amakori y'uno mwaka agiye konona rwose ubuzima bw'abanyagihugu. Ibinyobwa vya Brarudi bikaba bidugijwe ibiciro inyuma y'igitoro, kwiyunguruza, isukari, isima, impapuro zitangwa n'inzego za leta, ibibanza vyo kudandarizamwo n'ibindi. Benshi bakaba bavuga ko leta ngikeneye amakori menshi cyane uno mwaka, kandi ivuga ko itarashobora gukwiza amafaranga izokoresha. Ibiciro ngo biracaduze.
ibintu byifashe gutyo mu gihe amafaranga akoreshwa n'abategetsi ngagoma yongerezwa. Karorero ngo n'ingendo z'abategetsi ziguma zongerezwa hatabanje kwigwa urugendo rwose ico ruzana n'ingene rugotwara amafaranga make mu kugabanya abagenda badakenewe. Uko indwi zibiri ziheze ngo umupfasoni w'umukuru w'igihugu canke umukuru w'igihugu arafata ingendo kandi bagaherekezwa n'abantu benshi. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu ageze aho agenda ajanye n'umuryango we wose, abavyeyi biwe, abana biwe, abo bavukana, baramuwe n'abandi. Nguko umushikiranganji wa mbere asohotse ajana n'umukenyezi wiwe co kimwe n'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu. Amafaranga ava mu makore bamwe bakavuga ko yononwa no mu bisa no kwinezereza kw'abakuru. Angela Ndayishimiye ngaherutse gutangaza ko amara umwanya kuri internet araba impuzu zigezweho ko mw'isi. Umupfasoni ku munsi umwe yambara imyambaro itari munsi y'imiliyoni 20, agashira imbere ngo imyambaro ikorwa n'abahinga b'abanyaburaya nka Burberry y'Abongereza, Gucci y'Abataliyano, Versace y'Abataliyano n'izindi. Umuryango kandi w'umukuru w'igihugu ngo usanzwe wambikwa n'igihugu, no kuvuga ko amakori y'abarundi bakenye ngariyo ahabwa ayo mazu y'abanyaburaya. Gese hoho ngiyoba Angela Ndayishimiye yoshorera ivyo bifaranga abahinga b'abarundi bagaterera imbere bagatanga ubuzi bakongera bakayatangamwo ikori, ngo ntibitangaje ngo amakori agume aduga ukuraho mu gihe abategetsi bikunda ngo bigeze hiyo. Fyonda subscribe canke sabone kuri Hotel Wafyonda ko kugira ngo toja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe kandi aho babaherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigeze ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV Mana iba hezagire.